Ku munsi ugira kabiri urumuri rw'amahoro rumurikira ibikorwa by'iterambere mu ntara ya Cankuzo kuri uno wa kane igenekerezo rya 9 Munyonyo umwaka wa 2023 urumuri rw'amahoro rwamurikiye ibikorwa by'iterambere muri komine Cendajuru aho hakozwe ibikorwa byo kuvanga ibeto no kuyisasa ku ishure ryisumbuye rya komine Cendajuru. Urumuri rw'amahoro rukaba rwamurikiye kandi ibikorwa by'iterambere muri komine Cankuzo ku kibuga c'umupira w'amaguru bitiriye Buhumutse aho naho nyene hakozwe ibikorwa byo kuvanga ibeto no kwitanga ku nyubako y'ubwugamo bw'umupira w'amaguru uri kuri ico kibuga. Musanteri wa komine Cendajuru arashima ku mfashanyo y'isima barungikiwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi agahamagarira abenegihugu kuvyara ku rugero kugira ngo bashike kw'iterambere. Akavuga ko n'igikorwa co korora inkwavu bamaze kucijukira. Turashima ko ubwa mbere baje tuzaniye ingabire y'isima dushobora gukoresha ibi birasi bibiri by'amashure ngaha kuri lycée communale. Ibikorwa by'iterambere cyane cyane dukunda guhamagarira abenegihugu, cyane cyane dukunda kubahamagarira kujamwo mu makoperative. Iruhande yarya amakoperative asanzwe ari ku mitumba yose, ubu naho turahamagarira abenegihugu ko kira mutumba wose bogira igipimo c'akawa kugira ngo igihugu c'u Burundi kizobe cifashe mu mwaka wa 2040 kibe giteye imbere mu mwaka wa 2060. Turahamagarira abenegihugu gukura amaboko mu mpuzu, kureka amarigara, kandi icyo tutibagira no kubahamagarira kuvyara bake kugira ngo bashobore kubafasha eka n'igihugu gishobore kubashoboza kubafasha kubasomesha eka no kubavuza eka n'ibindi byose. Icambere hariho ivyo dusaba leta n'ibindi abenegihugu bashobora kwikorera kugira ngo igihugu kiba cateye imbere. Ubwa mbere umuyaga nkuba nk'uko muvuze ngaha muri komine Cendajuru ntawo dufise, ariko turafise umuhango yuko ushobora kubashika umwanya wari wo wose uko ivyigwa bigeze kure. Hanyuma ikindi duhamagarira abenegihugu, twarahamagariye abenegihugu bose bo ku mitumba haba no mu maserivisi yose ya leta gutunga korora inkwavu. Ico gikorwa kiriko kirakorwa hose kandi turabona ko bariko baracijukira ku rugero rushimishije. Nayo buramatari w'intara ya Cankuzo asaba abenegihugu gushigikiza umukuru w'igihugu ibikorwa ndetse babyerekeze no ku Mana kugira batere imbere. Akipfuza ko inyuma y'ihinguriro ry'inkwavu hobaho n'ayandi mahinguriro y'ibiterwa. Baje kutwugurura amaso cyane cyane y'imitima kugira ngo tubone nk'abanyacankuzo twerekeze amaso yacu ku mwaka wa 2040 aho umuntu wese aca yigira inama akavuga ati je guhera uyu munsi ndafashe umwanzuro nihangiro nihaye nshigikire intumbero mbona kazoza nyanicubari mukuru w'igihugu cacu. Rero duhamagariwe uwo ari we wese kumushigikiza ibikorwa akamenya neza ko ico ariko arakora abanza kuraba mu rugo iwe agatunganya urugo bwa mbere akabona ko bipanze bitariko birasambagurika, kuko hari abandi nabo iyo bateye imbere baca bumva ko mengo bubanza gusambura muhira kugira baje kubaka hanze. Muzi neza ko Imana twayihaye ikibanza ca mbere mu gihugu c'u Burundi, murabizi mu bwirizwa shingiro, mukaba muzi ko mu ntara nziza ya Cankuzo ariho na Bibiliya ya mbere yinjiriye, Bibiliya ariho yinjiriye, mukaba muzi ko isengero ya mbere ariho yatanguriye n'ishure rya mbere n'umukristo wa mbere. Gerageze ivyo dukora byose tuvyerekeze ku Mana, Imana izohezagira ibikorwa vy'intoke zacu maze ibintu bigende neza. Turasavye dushimitse ko ata muntu n'umwe yorera amaboko
ko dusigana dukeneye gushika muri 2040 umwe wese yifashe umwana igihugu wese ari ngavuga ati naje umwana wanje ndashobora kumurika kwiga iburaya kumurika kwiga za internationale n'ahandi atabwo bafise nico cyifuzo rero ariko ivyo byose gira tubishike ko nuko hariho bimwe dutegerezwa ubwa mbere kumva ko dutegerezwa kugamburukira abavyeyi indongozi z'igihugu zivuze rimwe tukumva kenshi na cyane batubwiye korora inkwavu tukumva ko ari umugambi udasanzwe ubuhongira barabibabwira n'uruganda ruhingura inkwavu inyama z'inkwavu rwarabonetse ni kuvuga isoko rirahari ntagira umuntu agira amakenga si n'ibyo gusa turifuza ko haboneka n'amahinguriro y'ibyo turima bindi aho naho bisabwa ko rero turima twivuye inyuma kugira ngo tugwize umwimbu kuko n'abandi bavuga bati amatongo mu Cankuzo aruzu ejo nivyo dusange bayatumaze ko rero tutarimye dukanu rero umuriro tumurikire tubone. Ku bibazo byashikirijwe n'indongozi z'intara ya Cankuzo, Epipode Baranyikwa arongoye umugwi w'intwararumuri amenyesha ko kibazo kijanye n'imigambi y'amazi, amatara na digitalisation ivyo bibazo byose akivuza ko mu minsi iza bizoba byatorewe umuti. Imigambi yashikirije nyakubahwa hano ni ukuvuga yuko iyi komine mbere n'intara muri rusange bagiye kwinjira muri bwa buhinga bwa none kuko numva uretse ko byatevye hari aho bishika ugasanga byagoranye kubabikora canke ku buryo n'ikijanye n'amabarabara biribaza ko ari guteba ico kijanye no kwagura imihora n'icubahiro aherutse gukoresha inama irimo n'umushikiranganji abijejwe gutuma tuvanako amakuru. Ico caravuzwe ko cane ko kigiye kwagurwa kugira ngo iyi mihora idafata neza mu ntara zose ishobore gufata, kuko ari umugambi w'igihugu twemirije w'umwe wo gukoresha ubuhinga bwa none mu ntwaro bijanye no kurondera ibyangombwa byose bizokorwa hakoresheje ubwo buhinga bwa none. Ntibishobora gukora rero mu ntara imwe canke zibiri, bizobikora mu gihugu cose. Nkaba nizera ko n'intara izonyaruka kugira ngo ijane ije ku murindi w'izindi mu iterambere mu buhinga bwo gutuma tumanako. Ibijanye n'amazi twumvise ko ari ishirahamwe ryaje gusahiriza amashyirahamwe ya leta asanzwe abikora ari AMER na Regideso. Bavuga yuko bakiri mu ntango, ariko turifuza ko mu minsi iri imbere imitumba yose abenegihugu bashikira amazi bitabagoye. Ivyo navyo biri mu nteguro nk'uko vyari vyashikirijwe n'ikibazo, ariko ndabahumurije ko biri mu nteguro, mwumva ko hamwe biza vyaratanguye kandi namwe murabaze kubibonera. Ku kibazo c'amatara nayo nyene namugira ingorane kuko hari umugambi w'igihugu wateguwe kubwo amakomine yose atagiramwo amatara. Uwo mugambi uriko urashyirwa mu ngiro kandi komine ya Cendajuru ntizibagirwa, iri mu zindi kandi iri mu migambi yihuta kugira ngo dushikire yahangiro twababwiye. Leta rero niyo iriko irabahimiriza kuri uwo mugambi wo gutera imbere byihuta. Murumva yuko nayo ifise ingufu nyinshi cyane ibazanira ibyo byankenerwa. N'icyo cy'amabarabara cyose biri kumwe, aho n'ishirahamwe ryitwa Prodesi iriko rirafasha mu iterambere ry'amakomini. N'iyi komini yanyu irimwo urumva yuko muri ku gahiye. Mwomenya ko urumuri rw'amahoro ruzomurikira ibikorwa by'iterambere ejo aho bukera mu ntara ya Ruyigi.